Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cyo kuri uno w'Imana igenekerezo rya 12 ukwezi no kwa kane uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025. Mwa kino kiganiro kigufi cyane ndaje turabire hamwe ikijanye n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bagera kuri 30 baraye bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Turaza kwinjira mu idonido y'ingene bagiye barasigura n'uburyo barungitswe ngaha ku butaka bwa Kongo, ndetse amakuru dufise nuko bamwe twamaze kuba tubamenya n'amazina mu gihe leta y'u Rwanda yo yagiye kwemera yuko ifite abasirikare bayo muri Kongo, ariko kuri kano kanya tuko turabona ingabo z'abarundi, ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo ziriko zirabafatisha intoki mu buryo butangaje. Tuza kubirabira hano hamwe mwa kino kiganiro kigufi cyane. Muri kino kiganiro turaza kandi kurabira hamwe uko imigwano yazinduye ku mirongo y'urugamba kuri uno w'Imana ugenekerezo rya 12. Turaza gusimbira neza na neza muri territoire ya Fizi. Hari byinshi biko birahavugwa, hari impfu nyinshi zikomeza kwibonekeza ku mirongo y'urugamba. Dutera iteka mu kumarana akanya natwe muri kino kiganiro, aho ndabasaba yuko mutaza kuba kure natwe kugira ngo dubandanye tubaha amakuru y'ingene biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ariko vy'umwihariko manze shibe cyane mwebwe mwese mudatangwa kuduteteka mwe mwakoze subscribe we mutarabikora, name imiryango rwe kugira ngo mubikore mucyo mufyonda na like musi ino video gato kugira ngo biganire bibandanye bibashikira cyane atakibazo nakimwe. Mu mwanya muto mu gihe gito tumaranye urukundo dasanzwe mukomeza kurutwereka, aho twuje abantu bahushika 8,000 muze kandi dukwize abagandi 10,000 kugira ngo ano makuru asukuye atandi muzo yasanga muzobandanye muyaronka atakibazo na kimwe. Muri kino kiganiro reka turabire hamwe ikijanye n'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda yafatiwe ku butaka bwa Kongo, ndetse avuga bari basanzwe bari kumwe na mission yari yamuzanye ngaha ku butaka bwa Kongo. Inyuma y'ino video gato uze kuraba urangiza ino video, ndaza kubashiramo video murabe ingene uno musirikare w'u Rwanda ingene yari yakubiswe ngera rashaya, ndetse n'ivyo yashoboye kuvuga muri rusange we nyene yishurira mu majambo yiwe cye mu kanwa kiwe, avuga uburyo President Paul Kagame yabarazi vyamunaniye abarungika ku butaka bwa Kongo. N'umusirikare w'umunyarwanda yafatiwe ku butaka bwa Kongo. Amakuru nuko bigaragara nuko yari yakubiswe cyane kandi arashaya, ndetse binatuma atanga amakuru yose atana bimwe yisigarije, n'ubwo Wazalendo, ingabo z'u Burundi na FARDC baciye bamufata baramwitaho baramuvura ndetse baranamugaburira kugira ngo abandanye baha amakuru y'ingene ibintu byari byifashe. Ivyo ntivyabaye kure, ntivyabaye mu misi ya kure cyane, ko vyabaye ku munsi wejo kwigenekezo rya 11 ukwezi kwa kane. Niho video abenshi mwayibonye iri kirasakara ahagiye hatandukanye kuvuga ngo rukana bumenyi bibavuga yuko ari umusirikare w'u Rwanda RDF yafatiwe ku butaka bwa Kongo, ndetse ari kumwe n'abandi bagera kuri 30. Turaje tubabwire uko ngene yafashwe ndetse n'uburyo yinjiye ngaha muri Kongo, asanga yinjiye mu ishamba atazi. Nama video agera kuri 2, imwe imara umunota n'amasegonda 40, n'iyindi video imara iminota 3 n'amasegonda 40. Zino video ndaza kuzibashiriramwo kumera muze kuba hafi kugira ngo ndazibashiriyemo atakibazo na kimwe kibiciyemo. Tusimbire cyane cyane kuvyo uno musirikare w'u Rwanda kimara gufatwa
yavuze abwira Wazalendo abasirikare b'Abarundi ndetse na FARDC. Mu byo yavuze yemeye ko ari umusirikare wa RDF, akaba yaje muri Congo aciye kuri Petite Barriere, avuga yuko baje ari 30 baza mu majipe agera kuri 2 baca bashikira mu gisagara ca Goma. Bakiri mu gisagara ca Goma barahamaze imisi mugabo bitegurira urugamba. Barungitswe muri Masisi, akaba ariyo tere ya mbere barungitswe ko, akaba ariho ndetse banafatiwe nabo bagenzi biwe aho bariko bari mu gikorwa cyo gutata kugira ngo bategure ibitero bizokwibasira cyane Masisi ndetse na Walikale. Majambo n'umusikare yasiguye yavuze yuko ibijanye n'ibikoresho bye bya gisirikare ndetse n'ivyangombwa babisigaranye kubera ko yaraje gutata kugira ngo bategure amayira ndetse banarabe uburyo bazoza kugaba ibitero aha muri Masisi na Walikale nk'uko yabandanije abivuga. Uno musirikare yavuze yuko ndetse yanatanze adresse yiwe yose muri rusangi kugira abantu ntibakeke kume President Paul Kagame aca bihakana ngo sabiwe. Uyu musirikare yaratanze adresse yiwe yose iri full, yahavuka mu gihugu cy'u Rwanda, abavyeyi biwe, amazina yiwe ndetse n'agace avukamo kugira ngo abahazi bo bamumenye. Ndazi ko hari abanyarwanda benshi mudukurikirana, muze kuraba neza yuko no muntu atari mwene wanyu canke umubanyi wabo. Ku mazina yavuze yuko yitwa Dieudonne Gatalama, akaba avuka muri Nyanza, ni mu ntara y'Amajepfo. Akaba yavuze yuko avuka muri Nyanza mu ntara y'Amajepfo mu murenge wa Busoro. Aha niho Dieudonne Gatalama asanzwe avuka. Amakuru nk'uko asanzwe ariko aradushikire. Yavuze yuko umurongoye umukomanda mukuru ari Rugeminyange, aho bari muri Sheberi, muri Gasheberi, muri Gasheberi, yes, ari wo muyobozi mukuru ndetse akaba yarari Igoma. Akaba n'uwundi bari kumwe kuri tere yitwa Eric. Aba nibo barungitswe ku mirongo y'urugamba kugira ngo baze gutata kuraba amayira, barabe uko byifashe muri rusange, uburyo bagomba gutegura ama operation mu buryo bukomeye ngaha ku butaka bwa Kongo. Ariko murumva ko bitabakundiye, baci bahura n'abasore ba Neva. Murabizi ko basanzwe bari mu bice byose nkuko babyemeranijwe na leta ya Kongo, kandi na Amerika aba yarababwiye ati kuhaguma ngaha nta kibazo. Mwumve yuko ibi ari ibintu vyemewe. Rero baciye basiga mu ntoki, hama baca barababaza niyo ko kwishura ivyo bibazo. Nababwiye neza yuko nza kubatembereza mu Minembwe, naho ndababwire kungena ibintu vyifashe, ukuntu vyifashe muri rusange. Ariko amakuru maze kuronka nuko mu migwani maze imisi kirabera mu Minembwe habaye agasha, ariko nza kubabwira mu kiganiro kiza gukurikira. Ndababwire abamaze kumenyekana bahasize ubuzima. Wakoze subscribe kwa ino YouTube channel waragirize neza, kuko nuvuga yuko ariho hazokwama haca ama update yose muzi kwisi atahandi na hamwe arakandagize ibirenge. Noneho muramaze kuvyibonera, asinje ngo ndababwire byinshi, muramaze kuba mubibona yuko ari go rubuga ruko rurabaha amakuru yihuta cyane. Kandi rero mwumve yuko mu Minembwe ibiriko birahabera bidasanzwe, ndetse amakuru dufise nuko ahanyene mu Minembwe inyuma yo kugwana mu buryo bukomeye, ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo bashize umukono hamwe bagwanya zino nyeshamba zo mu Minembwe. Biriko biravuga yuko bafashe umutoza w'ingabo zihariye z'u Rwanda muri Minembwe. Komanda w'urugamba w'u Rwanda yarasanzwe ari mu Minembwe. Mu bitero vyakozwe mu gatondo kuno munsi yamaze gufatwa atakibazo na kimwe. Nyuma y'igitero cabaye ejo mu misozi miremire ya Minembwe, aho ingabo za coalition ya FARDC zafashe abantu bagera kuri 6 bo ku ruhande rw'umwasi, harimwo n'umutoza w'izo ngabo zidasanzwe z'u Rwanda. Uwo muntu yafashwe afise ikarata imuranga hamwe n'impuzu z'igisirikare. Ubu ariko aritwararitswe
kandi ariko araronka n'ubuvuzi kubera ko yari yamaze gukomereka. Hari n'abandi n'ibindi bikoresho bya gisirikare byafashwe aho byabereye, harimo amabido 2 y'amazutu hamwe n'ibigwanisho. Ndibaza yuko akantu gato gatahuritse cyane, aya makuru nayiherewe n'umuzarendo ariko mirongo y'urugamba. Arambwira ati bwana Cody the Black journaliste, aha ubona umukomanda w'urugamba w'igihugu cy'u Rwanda tumufatiye ino mu Minembwe ariko mwe n'abasikare bagira kuri 6, ubu mbere tukaba turiko turabitaho, aho mbere twiteze yuko baza kuduha n'amakuru menshi kuruta ay'abambere baduhaye. Murumva neza yuko abasikare b'u Rwanda inyuma yo gucika intege bariko barafatwa cyane mu buryo bukomeye hariya mu misozi ya Kongo. Ikindi no babwira nuko ingabo z'igihugu za leta iharanira demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanya bazo FDNB na Wazalendo zivuga yuko hari amakuru avugwa yuko yibanga, hari amakuru avuga yuko naho ku mugoroba wejo baba barafashe uwitwa Lieutenant Colonel Jean Bosco Murasanyi mu bikorwa bya gisirikare biherutse kubera mu buseko bw'igihugu. Yahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda kandi yari umwe mu bantu bakomeye bashigwa ku rutonde rw'abashakishwa ku rugamba. Ni igihombo gikomeye ku migwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ako karere ka gisirikare ka Kivu. Mu gisirikare cya Kongo kirabandanya kwiyubaka no gukomeza inguvu mu ntumbero yo gukingira ubusugire bw'igihugu cyabo. Yesi ndibaza uyu Lieutenant Colonel Jean Bosco ni Lieutenant w'igihugu cy'u Rwanda yarakomeye cyane, nawe yarafatiwe ku munsi weje ku butaka bwa Kongo mu migwano yariko iraba. Mwumve yuko urugamba gwejo urugamba rutoroheye cyane coalition y'izinyeshamba, kuko barakubiswe barashaya, barababaye bongera barababazwa n'ibitero byabi by'amadrone. Murabizi swe iko yibereye ngo shikabatera injugujugu z'amabombe, murabizi imiriro myinshi ko bayiriye. Rero mwumve yuko ari yindi nkuru mbi kuri coalition ya FARDC. Ndibaza kano ka video nagenda bashiramo ngaha ku mbavu, reka cyenda kabashiramo kose kugira ngo mwumve ivyabereye ku mirongo y'urugamba muri make ukuntu byari vyifashe n'ingene biko biragenda magingo aya tuvugana. Rero singomba kubarambira makino kiganiro, mu nkundire ndabashiriremo ino video, mukurikirane ibifatwa by'aba basirikare b'inyeshyamba z'u Rwanda baraye bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Ubu ndazi yuko ninabazaniye ibintu wazana na fact canke proof, ibintu bibandanye bimera neza. Hari iyindi nkuru ivuga yuko igisagara ca Goma na Bukavu coba cyamaze gufatanwa na Gisenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi niyo nkuru ngiye kwatohoreza kandi ndabazaniye mu mwanya muto utarambiranye. Jewe nitwa Cody the Black, abandanye dukurikirana kugira ngo uronke ukuri kw'ibiriko biraba mu karere. Warakoze subscribe, warakoze mungire mu duteriteka, kandi hari abari baratubuze mugabo je pense que mwamaze kutubona atakibazo na kimwe. Rero kurikirana ino video ndabashiriyemo mu mpera za kino kiganiro kugira ngo mutahure munumve ibiko birabera ku mirongo y'urugamba, kuko twamaze kuba tubitorokanya byose no munsi niba ngombwa turaza kwirigwana muri cabinet technique bidukundiye, turaza kuguma turi kume 5 kuri 5. Mutibagira kwamamaza, murabona nimero yacu ngiye ko ngaho kuri screen, ariko kakata ko bishisha amajambo. Kurikirana ino video ndabashiriyemwo waje wa mbere mu gitondo none n'isikere cy'u Rwanda cya RDF kuza kugarura amahoro muri Kongo muri Kivu zose. Tugerayo duciye kuri petite barrière, tugera Goma barara tujya Masisi. Inja Masisi. Tugeze Masisi dukora mission yo gutembera Masisi kugira ngo turebe uko hameze kugira ngo tuzahatere tuhaze. Muri iyo mission twakoze ndafata none ubu baramfite ntago banyishe, ndaho ndamahoro ndarya meze neza. Nje gutanga amakuru
yuko ibyo bantumye bitari byo, ahubwo habayemo n'ibindi byaha bitandukanye n'ibyo batubwiye. Yego. Mwaje se ubundi bababwira kuko muje na kubungabunga amahoro. kubungabunga amahoro n'ibyo. Basanze ari kurwana na M23, turwana n'abaturage n'abasirikare ba Kongo. Manzo mubaza bakwitanye Banyita Dieudonné Segatarama. Segatarama uvuka hagana I Nyanza. hehe mu Mu tangira ntara y'Amajyepfo. Nyanza ni hehe I Nyanza, mu karere ka Nyanza. Kongo ni mu Rwanda Mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Busoro. okay wakora akazi cy'usanzwe Narize ndagiza amashuri ya mu gisirikare. gisirikare wari ufite grade ki Nari private. private mu buryo bwa gisirikare akoresha imbunda Kalashnikov. yindi wize ni zire Ziremereye. Mashini gani narize ariko ntabwo nayikoresha. Kalashnikov ni nanize cyane. none mission Kagame yababwiye ni ibihe Mission kwari kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kivu zose. naje muri batayo muri region Baje turi abantu 30. muza mute mucahe muza Twatwise kuri petite barrière turaza turi mu modoka ebyiri za Jeep tugera i Goma. Tukomezamo Masisi. musanzwe mwari mubayeho gute Igoma murya mute I Goma twaryaga nta kibazo, twanywaga. bunte sasa Twajyaga muri resitora tukarya tugasohoka tukagenda. Amafaranga babaga babizi, sinzi ko bavuganaga. imbunda yawe iri he Imbunda yanjye iri Masisi. wesigiye nde Twahise tugiye mu butasi n'ibyangombwa byose, ntabwo twari kubigendana n'ibyangombwa byose.